Hello guys, ushobora kubona amavideo menshi, ushobora kubona amafoto meza, ateye igomwe, ateye ishema kuraba, ariko kabahora wibaza ibibazo bitandukanye, mbega izi foto canke izi video bikorwa gute? Ndaguhaye ikaze na karibu rero kuri Inkingi Media, kuri YouTube channel One Ad Media, ugire subscribe, ugire share na comment, kuri video canke kugira ngo uzisangize n'abandi batandukanye. Uno munsi rero nagomba turabe ngo mbega ni gute dushobora gukora video editing mbega bayikora gute, ni gute nshobora gufata video na code nafashe ngashobora kuyeditinga ika video nziza ishobora kugaragara neza, ushobora gushira ahantu ariho hose. Ndaguhaye ikaze na karibu rero je muri kumwe ni Levis Manirakiza, ndakwifurije amahigwe kugira ngo bandanye ukurikira Inkingi Media ntagire iganiro na kimwe kigucika. Welcome rero turabe ngo ni gute dushobora kugira video editing. Nuko kuvuga ngo kugira dukore video editing, kugira ngo dukore video isukuye nziza, icambere ubumenya nuko dufise application canke logiciel yo gukora iyo video. Ngaha turakoresha video yitwa InShot. Reka tuje muri Google Play Store turabe ngo mbega iyo video imeze gute. Nukuvuga Play Store ngiyi, reka tuyifyonde mu kugira ngo turabe iyo video ingene imeze. Turandika ngaha muri recherche, ngaha ipo muri recherche ya Play Store ariyo ngiyi, turondeze ngo InShot. Voilà, ngiyi yaje duce tuyiklikako. Ngiyi niyo yiyi iyo video InShot ngiyo yiyi, ariko jewe muri telefone yanjye ngira murabona isanzwe igize ntisanzwe iri installe. Mugira installe sinirirwa ndasubira kuinstalla, utari installe ucugenda ugire ntuyinstall muri telefone yawe. Reka rero tugende turabe ngo mbega ikora gute. Reka je nce ndayugura kuko sanzwe ndayifize muri telefone yanje. Ngiyi InShot yugurutse. Iyo yugurutse rero turaza ngaha aha hambere, aha handitse ngo video. Aha ni mu gihe turiko tureditinga video, iby'amafoto n'ibikurikira tuzobibona ubukurikira. Ni kuvuga ngo tumaze kuhafyonda duca tubona handitse ngo hariho new canke nouveau, hariho izi video no kuvuga na video nakoze, uca ugenda ugafyonda handitse new canke nouveau, aha hasa n'akatsi. Umaze kuhafyonda ikikujana direct mu magariri ya telefone. Muri gari ya telefone hariho igipande cyambere cy'ama video, icya kabiri cy'amafoto, icya gatatu all canke byose. Jere ngoma nkore video imwe muri izi, tugende rimwe ku kandi kugira ngo tujyane. Video ngoma mpitemo jewe ni nawe urahitamwo bivanye ni ushaka gukora. Ni kuvuga ngo ndayifyonzeko canemeza ngaha epfo, murabona ko hariho ikikujana kwemeza yuko ariyo video ugomba ujyane muri InShot. Umaze kuyishikana muri InShot murabona ngo yamaze gushika muri InShot. Igikurikira niki, nagomba ndagusabe ngo uri kurakurikira video, ndakwinginze ngo ugire subscribe kuri YouTube channel, ugire comment, ugire na like kugira ngo ntihagire ikigwa na kimwe mu bivyigwa turiko turakora bijyanye na informatique kizigira kigucika na rimwe. Nuko ngaha rero nuko kuvuga ngo ikintu cyambere kirimo muri InShot hari cyo twita watermark. Mbega watermark niki? Watermark ni zijya nyandiko usanga application yarakoze, nukuvuga iyo utazikuyemo niyo video usanga ziriko ku buryo bw'uko umuntu arazi video acabona nuvuga ngo application wayikoreyemo. Icyo twita watermark ngira murayibona aha ngaha, ngiyi yanditsemo InShot. Nukuvuga ni nka brand ya InShot, nubabwiye ko dukora video muri application yitwa InShot. Nukuvuga ngo duca tugirane tubanze tuyikure ku kwanza. Mu kuyikurako murabona ku ijambo InShot hari akantu hejuru kagasaraba, nuvuga kagasaraba niko dufyondako kugira ngo iyi watermark iveko. Turagafyonda bacha kubaza ngo free move, tuce tumanuka handitse ngo free remove, tugasha duhafyonda tugategereza gatoyi kugira ngo itwereke canke itubwire yuko ya watermark yagize
yavuyeko. Turategereza gatoyi, ngiyi ingira murabona yuko rya jambo watermark rya jambo InShot ryarimwo uruhande ngaha, murabona ko ryamaze kuvako. Ni ukuvuga aha turashobora kubandanya tweditinga video yacu. Ni ukuvuga ngo kweditinga video, twamaze kuronka video, turahera icambere mbega size y'i video tugomba kugira size imeze gute. Ni ukuvuga ngo tuzobona ama size y'ama video, hari video zija kuri Facebook, hari video zija kuri TikTok, hari video zija kuri Instagram, byose tuja kubirabira ngaha. Ni ukuvuga hafyonze turafyonda gutya baca baduha ama size y'ama video atandukanye. Akarorero nk'ubu ngizi murabona ni size yande ya Instagram yari nko kuri rimwe, hariyo size ya kabiri ya 4.5, hariyo size ya 9.16 ariyo size novuga ngo ya YouTube, hariho size ya gatatu ariyo size ikunda gukoreshwa na Facebook ariyo ya 16:9. Twe turiko dukora video dushira kuri Facebook, izushobora kuzikora mu buryo butatu butandukanye. Reka jewe nkuko nkunze kuyikora kugira ngo ugire size nziza, reka tuje ngaha kuri rimwe kuri 1 divisé par 1 canke ngaha 1 divisé par 4, zose nico kimwe kuko ni size zitanga ama video meza. No kuvuga ngo hejeje guhitamo iyo size, urashobora kwagura video yawe mu gihe wagize ntoyi, ni mu gihe uba wikameye uri kure, tugaca tuja ngaha kugira ngo twagrandise iyi video ize kuba ari video yuzuye ekra ikwiye. Duhejeje ni kuvuga urayikurura ukayijana ku rugero ushaka, uhejeje ukaduza urutoki muri ekra, ukaduza uko ushaka ukayishira kuri dimension nyene ushaka, uhejeje ugacugira V canke OK ugafyonda ngaha. No kuvuga ico turagize turagihejeje. Ico turaba mbega ya video iravuga canke ntivuga. Ushaka kumviriza ko ivuga, uklika kwa kaga point kari ngaha kugira ngo twumvirize ko video yacu ivuga. Ndakuramukije mukunzi muhere, mukunzi mukondo wahisemo gukurikira Izingi Media. Mu gihe rero atabindi wongeramwo, atabindi novuga ngo uza gukata, hari byo gukata gushiramwe ibindi bitandukanye. No kuvuga wakoze video iri direct ngaha, nta bintu bindi biba bisigaye. Durashobora kongera ariko hari ibindi dushobora kongerako, nk'akarorero dushobora kongerako nka novuga instrumentale canke tukongerako introduction. Reka jewe kugira ngo twongereko ka kantu kaza ubwa mbere gatangurira video, mbega tugashirako gute. Ucuja ngaha kuri plus, no kuvuga ucuja ngaha kuri plus, umaze kuhafyonda baca bakubaza ikintu ugomba gushirako. No kuvuga aha kuri blank ya mbere haza ikintu cirabura, nta kindi kintu na kimwe kiza. Ariko je kubera mfise video canke ifoto ugomba gushirako, reka ntefyonda ngaha, twasuye muri galeri yacu, turi muri video, dushobora kuja muri foto canke all. Ariko jewe ico ndiko ndarondera kiri muri video, ncamanuka epfo ahantu nashize iyo video yanje ngomba kongerako. Ngiyi video yanje ngomba kongerako, ngiyi iri ngaha. Ncangira nte ndayifyondako, ngacamanuka nkagira kuri ya V imisa nakatsi kugira ngo twemeze ko ariyo twijanye muri InShot, tugaca tuyifyondako. Ya video murabona ko yamaze kugira nte kwiyongerako muri ya video turiko turakorera muri InShot. No kuvuga ngo twatuzi mbega natwo badushyira ko gute. Twatuzi ikintu kuvuga, urazana aho ushaka gushira uwo muziki, aho ushaka guhera. No kuvuga murabona akagakwego kera, ariko aka gakwego kera niko kagena aho ugomba ushira ikintu. No kuvuga ngo ndakurura ndagakwega njana iyo shaka. No kuvuga kari ku ntango. No kuvuga icyo nza gushira ko cyose kija guhera aho nyene kibandanya. Reka je nishiremwo ka kaziki kanje nkunda. No kuvuga ncanja ngaha handitse music, ariho ngaha ndahafyonzeko haca haza imiziki itandukanye. Iyi no kuvuga n'imiziki isanzwe na telefone itandukanye, ariko jewe umuziki ndiko ndarondera usanzwe uri mu telefone. Canja ngaha muri my music yo muri telefone yanje ngaha, ca ndahafyonze iya mbere ngiyi. Mu gihe nshaka gukoresha iyi kandi ntashaka iyo, ni kuvuga kuri iyo introduction yiwanje nkunze gukoresha akaziki nkaka. No kuvuga ngo cyamfyonda handitse ngo use canke
itirize bivanye n'ururimi telefone yawe irimo. Okay, ni ukuvuga ngaca ndagakandamo. Ni ukuvuga murabona ko ya mizike yamaze kugira nte yamaze kuza muri ya instrumentale canke ya introduction y'ikiganiro canje. Ni ukuvuga nca numviriza mbega yagiyemwo ya introduction yagiyemwo. Iyo numvise ko yagiyemwo biba ari byiza cyane, ariko murabona ko ari kagufi kadashobora kureha n'iyi introduction y'iki kiganiro. Bisaba ngo cangira nte ntegerezwa kukagwiza, ndagafyonda kugenda kagwize, ndafyonda ko hakaza ko tutuntu twera, nca nkurura nkagenda ino, hanyuma hereza handitse duplicate canke duplicate bivanye na telefone ururimi rwawe irimwo, maze nukuvuga nabanje gurafyondamwo casubira ntafyonda handitse duplicate. Nukuvuga gaca kagenda, murabona ko gace kigwiza na kabiri, gaca kabandanya kugeza aho jewe nshaka. Ngira murabibona. Ndakuramukije mukunzi. Nukuvuga ngaha niho nshobora kweditingira ico bita ya tapi wa muziki uza inyuma y'ikiganiro. Mbega ndaweditingira gute? Nakubwiye ngo aka karongo kera niko kagena aho uhera ikiganiro canke aho uhera ibyo ushaka kweditinga. Ni ukuvuga ngo nabonye yuko umuntu atangura kuvuga ngeze ngaha. Okay, cyafyonda nkazimya iyi video gatoyi kugira ngo ndabe aho nshobora guhera gushira iki rwa ya tapi y'umuziki wanje. Niho naho nshobora guhera gushira ko ya novuga ya image canke ya novuga ca kimenyetso cerekana ya brand yerekana ikampani kanaka. No kuvuga ngo aha turi reka tubanze dushiremo mu muziki turabe ukuntu bigirane ukuntu bigenda. No kuvuga namaze guselektiona nashizeho karongo kera cyafyonda kuri V, ngaca ngenda hahande muri muzike nyene ngaha, ngaca ngenda muri muzike nkahafyonda, ngaca maze kuhafyonda ngaca nja ngaha kwa akamenyetso ka plus. No kuvuga editing ushiremo uwo muzike canke tapi, umaze kugashirako cenja muri ya my phone, kuko ibyo nshaka biri mu telefone. Mu gihe ibyo nshaka bitari mu phone uja muri effect canke ukaja muri featured, niho ushobora kweditingira cyangwa gushira mu iyo tapi. Ariko jewe iri muri my music, no kuvuga mu telefone niyo yiyi nkunze gukoresha cyane. Iya kabiri ubitanga rero nkoresha iya kabiri ngirana nshonda handitse ngo new cyane isirize n'ihingara ndavyonze yamaze kujamwo. Ngira murumva akambere yani masiratangura byavuga n'amashanyashizemo irabandanya. Ijya kabiri ni kuvuga ngo acatangura ya tapi igira iri nyuma y'umuziki. Ariko rero murumva ngo iyi tapi irefise ijwi rinini gusumba video yanje. Cambana ngafyonda urashituka imwaha nyene mw'iyi tapi ngomba shiremwo, ngaca nkurura aha handitse volume ngira volume murahabona ngaha handitse volume ariho haha, ngaca ngira ngaca ndahafyonda. No kuvuga aha nabanje guklika kuri ya tapi, ngaca ngabanya volume. Kenshi nkunze gukoresha 10 cyangwa 15, reka ngire 12. Aho no kuvuga ngabanije ijwi rya ya tapi, no kuvuga muziki uri nyuma ya video cangira okay nkemeza ngaha. No kuvuga iyi video yose, iyi tapi iyi video iragabanije. Ariko muri video naho mbega ijya video naryo rimeze gute? Cyasubira ngafyonda nkamanuka muri video nkaraba nuba twari kuri volume, murabona ko rigabanije. Ndashaka kuri duja nkagira 200%, ndacangira okay. Ni kuvuga ijwi rya video ryaduze, ijwi rya tapi narigabanije. Ni ukuvuga mu gihe nshaka kwiyitapi iza gukwira iyi video yose, ni kwa kundi twagira ubwa mbere ucukurura ubanza guselektiona iyo tapi washizemo cyangwa umuziki washizemo, ugacuja hamwe hanyuma kuri duplicate. Ni kuvuga niho nguma fyonda gushika nujuje video yanje igiye kuzura iyo tapi, ku buryo bwuko hose video ndakuba ndiko ndavuga nayo iyo muziki iriyo inyuma yanje. Icitonderwa rero bisaba kubanza kugabanya volume kugira nabanje kubigira. Ntuze wihende mugire duplicated cyangwa wongereze
uze kuyigwiza utabanje kugabanya volume ni ikintu kuko mu gihe ubigize gutyo irya ya mbere yagabanuka volume ariko izo zikurikira zose zica ziza kugira volume iri hejuru guca ari urudubi nuko rero ni ukuvuga ngo murabona video yanje iherera ngaha kuherera ngaha murabona ya tapi yo yabandanije ndayiselektiona murabona ko isanzwe iselektione nkayifuta ngaca nkurura ngaha murabona aka ka delete canke supprime ariko kaka niko cyondako ngaka nukuvuga ndayikuyeko ariko nubundi murabona ko ari iki agace kagumyeko ako gace rero kagumyeko nca ngumiza ya point yera uwo murongo wera ari wo wubona kubwiye ngo niwo ugera ibintu ugomba ukoreka ari wo wubu sorry wa murongo wera ari wo wubu nukuvuga canda ugumiza ngaho nyene ntacambaza nkagira V murabona ko wagumye hahandi ngaca nsubira muri yanso nkafyonda hamwe nakura ya muziki murabona yuko haca haza ya muziki ngaca selection nkagafyonda muri ya tapi wa muziki ngaca ngenda murabona akakanaka niko ukoresha mu gukata umuziki cyane ikindi kintu ugomba ukureko niko gakata no kuvuga ushizemwo ugafyonzeko muraraba murabona ngaha caza uduseguma tubiri dupande tubiri muri video ikurikira ngaha murabona ko haje mu dupande tubiri no kuvuga mu ico gihe swat ubushaka gufuta iyi tapi ya mbere indirimbo imbere novuga iyi canke ubushaka gufuta aka rero mu gihe ushaka gufuta iyi nkuru ucufata ukayifyondamo murabona ko ikiba selection no kuvuga ugacufyondahe ugacufyonda ngaha kuri supprime ngaha nukuvuga ico kiba gicita cyasigara agaparti gatoyi cyane gose mu gihe ushaka gufuta ako gatoyi nako urabikuramwo urabikura ujuja gufyonda muri kandi kamwe gatoyi kasigara umaze kugafyondako ugacuja kuri kagaparti ka supprime ariko nakweretse ngaka ukagafyondako no kuvuga kagapati karavuyeko no kuvuga tapi turayishizemwo reka turabe ngo ni gute gushobora guca dushiramwo iki dushiramwo text mu gushiramo text naho aha no kuvuga twemeje turagira V byose mubona ko twagize initial mwabona ibyo twakoze byose ucuja ngaha ku rudome T sorry ari bino so okay no kuvuga ucuja ngaha ku rudome T ariko guru kugira ngo tweditinge text no kuvuga umaze kurufyondako ngaka kambere kandi ka T+ ariko kaka niho ducako tugaca dushonda aca twereka tweditinge iki text ariko murabona ko yagiye gutangurira muri ya introduction y'ikiganiro ariko twe ntitwashaka kwitangurira muri introduction y'ikiganiro dushaka kwiza gutangura ujya muntu atanguye kuvuga duca tuvuta tugasubira inyuma tugaca dukurura cyo tugakwega kugeza aho wa muntu tubonera atanguye kuvuga niho ngaha okay nukuvuga ngaha ufise uburenganzira bwo kwandika ibintu byose ushatse ugiye kuri ya T kwa dome T nukuvuga urabona urandika ivyo ushatse akarorero reka twandike ngo WhatsApp ubu burungu double point nandike nk'akari nimero za WhatsApp +5 wit no kuvuga murabona aha no kuvuga ufise uburenganzira bwo kubyagura kubigira bito eka size yose canke taille yose ushaka mu gihe ushaka guhindura amarangi ngaha ucuca guhindura amarangi ngaha no kuvuga yiki yizi ndome turiko turandika ugira izera ugira izirabura ugira eka ikurere yose we wumva ushaka bivanye n'amahitamo yawe no kuvuga uhejeje par exemple reka turabe ibara rishobora kubera iki kibanza reka tugirire igirabura uhejeje ucugira V hari igihe rero ushaka kugira animation kugira izo ndome zigende ziraka canke zihinduka mico gihe ucuca ngaha ndetse kuri animation uhafyonze gutya haca haza animation zitandukanye zindome zitandukanye murabona ko haza animation zitandukanye reka bye nk'akarorero ugenda urahitamwo bivanye na animation ushaka uhitiramo ngaha canke ngaha reka jewe nkuko nkunze gukora ncengira iya gatatu handitse loop aha no kuvuga ziza animation atandukanye murabibona reka jewe rero nkunze gukoresha iyi yaka nko ampure no kuvuga ziguma zidanja
ngaca ngira okay. Maze kugira okay rero ni ukuvuga nabyanditse mwabonye aho bihera, ndabikurura nkabimanura nkabijyana aho nshatse, nk'akarorero nkabitanguza ngaha, nkayagura kugeza bikuzura muri ekara yose. Bimaze kuzura muri ekara yose, muce murabaha munsi, urabona ko ari kagufiya nkuko nabikubwiye, ntigashobora gukwira video yose. Ni ukuvuga ntafyonda ku umutwe wera ahahera, ngakwega njana iburyo gutya kugira ngo ize gukwira video kugeza aho nshaka. Cyanda yikwega mu kuvuga ibi byose bidakwiyafisha kugeza iyi video iheze. Mu gihe ushaka agace gatoyi ugira agace gato, ariko ushaka video yose ugira urakwega kugeza ukamara video. No kuvuga video ahiherera ngaha byose no kuvuga ndashizeko. Maze gushira ko rero ngira muramaze kubona ndafise novuga logo ya Inkingi Media nkunze gukoresha, nca ngenda hamwe handitse plus aha no kuvuga ibinda bihejeje ngagira V, mugabo kandi ndakeneye logo nza gushira nza gushira kuri ya video yanje. No kuvuga nca nkwega ngakwega, murakabona ka no kuvuga ka ugakoresha swat ari foto ugomba ushiremwo, swat ari video ugomba ushiremwo, byose ubigira ibyo ushaka, yaba video canke ifoto ugomba wongere kuri video yawe. Ni kuvuga ndagafyonzemo gace katujana muri gari ya telefone muri video, reka nce ndondera jewe ndondera foto niyo ngomba shireko, canja muri foto. Muri foto ndafise foto ya iki ya logo ngomba nshireko. Iyo logo rero niyo ngomba shire kuri video yanje kugira ngo nubwo byoshika ukayitereshaja iguma iboneka iyo yavuye. Reka nk'akarorero nkoreshe logo iyi, murabona ko ya logo ije ni nkuko ari kugira video, niyo video ikigirane ikiza. Ariko rero kumbo zuko ari hagati na hagati nanje shaka kwitangwa na video swat, nukuvuga ndayisubiza inyuma ngira murabona ko ahihera, imbere murabona ko atakiriyo. Bisare kamaze ndayikuremwo rero kugira ngo nkwege nze guhera inyuma aho video yanje ihera, aho nshaka kwiyi logo ihera. Nukuvuga ndakwega ngiyi ya logo yanje ngiyi, shaka rero ko logo ingita umuntu agitangura kuvuga, abona gitangura giste kuvuga nakweretse wa murongo wera ngubu. Nukuvuga ibyo ngo mbashireyo byose biza guhera ku murongo nga. Nukuvuga nshaka ko ngitangura kuvuga iyo logo ikiboneka, nshaka kuri kaga plus ngaka, kaga plus naka ndagafyonda ko canja muri za video ya mafoto ngiyi ya logo. Murabona ko yaje, ndayikura cye nkazunguriza ngashira uruhande rwose nshatse, aho nshatse hose fise uburenganzira bwo kuyigabanya ikaba ntoyi. Nkoresheje aka ikagenda yigabanye kugeza kuri urugero, cyangwa ndayagura bivanye n'urugero wewe ugirane ushaka. Reka nce ndayijana ndayishire ngaha. Okay, mpejeje no kuvuga murabona ino, murabona ko nako ari kagufi kadashaka gukwira video yose, ariko nshaka gukwira video yose njanja kuri kakarongo kera ino urabona ko ari selectione, ngaca nkwega kugeza video yanje igizente irangiye. Voilà, nukuvuga ku rutoki ukagumizako, nukuvuga kugeza iyi ya mbere siyo, nukuvuga kugeza video gizente irangiye. Nukuvuga nga urabona ko biza kugira biza kurangirana na video, ariko murabona nagize nini, reka ndayigabanye gatoyi kugira ngo bigene neza. Sawa, okay. Nukuvuga ndahejeje gushira ko nashize ko tapi, nashizemo tapi ya audio, nashize ko logo. Nukuvuga cangira ntacyo ndaha kuri V, kuri V yo ngaha ntacyo ndangaha. Kuvuga ngo video iragize iraheze. Video murabona ko yagize yaheze. Tumbirize mbega ibyo twagize nibyo ndafyonda ngaha. Numba ya shyiramo kuri logo niyo yirikira vuga. Tumbe zatatu n'ibiki kishira ko byose bimeze neza. No kuvuga ngo shaka kandi kongera ko iyi introduction ini nyuma, kandi no kuvuga ikintu cyose ugomba kongerako. No kuvuga ko umurongo uri ngaha icyo ndakongeraho kiza kuza
inyuma ngaha ico ndakongera ko cyose nico kiza gutangura ngaha inyuma ngaha kiza guca kiza ngaha reka rero nongeremwo ya introduction yanje canja kuri udome plus kanza ngafyonda kuri udome plus ngaha ndarufyonzeko ucarundana video canke foto ntagenda kuri mwabonye ko nekuye muri video okaka video kanje ka introduction canda karondera ahantu kari muri gallery ya video ngaka kari ngaha reka cyenda gafyondako kigira vi kamaze kujako ngira murabibona ariko nako ntigafise ya sound ryajwi ntaririmo ntegeza kujongeramwo nakubwiye ngo guhera ngaha nyene umurongo uri ahanyene ubona ushaka guhera ngaha cenja muri yantuze audio cenja kuri plus audio cenja muri music ya telefone yanje ko nshaka gukoresha cenja canke itirize cenda yikurura kugeza aho shaka sorry ntukurura ahubwo cenda igira duplicated kugeza aho shaka murabona ko yagiye kariko ni ndende reka turabona video ihoze tuyikate kuvuga ngaha cangira okay ngacanja kuri ya video nyene ngaca selectiona okay kwanza ngacanja kuri ya selection ngaha sorry ngaja kuri ya audio kayifyondamwo kwanza maze kuyifyondamwo ngaja kuri kakantu ko gukata nakubwira ka selection ceka segment aho ushobora guhera gukata ariko kaka ngafyondako ngacanja ngaha kuri supprime kugira ngo nkureko ako gace karengako ngaca nigira nfyonda kuri supprime ubona ko babigize nte biba video irahejeje gukorwa ibi ni nk'ibyibanze ibindi tuzogenda tubiraba mu nyuma mbega ni gute twongeramo duhindura amajwi twongeramo ama effet agenda atandukanye ariko de preference ngirabona ko ushaka gukora video nziza ugashobora kwishira ku rubuga reka rero no kuko hejeje ibi byose ucuja ino hejuru handitse ngo exporter aninga export cyangwa exporter uhafyonze acaguhitisha mu format z'ama video no kuvuga format resolution ya format nziza ni 1080 frame rate ni 30 no kuvuga izingero ni sawa ushaka guhindura urahindura ngaha ukagenda uhindura zitandukanye ariko waje nkunze gukoresha iyi format cyafyonda aha muri export ariho ngaha kuvuga ngacandindira murabona haca hazamo ama publicité nibiki ucuwihangana ukarindira yuko ibi turabikuramwo ugaca wihangana ukarindira yuko hagira nte baza guheza gutereshaja video yawe iza guheza kuba tereshaje ngiyo yinga turacarindira kugeza kuri 100% ibi bivana n'uburebure bw'iki bwa video yawe nuko no kuvuga ngaha biza guhera ngaha video iterija direct muhehe muri gallery no kuvuga ucu ufise uburenganzira bwo ko ya uploadinga kuri Facebook kuri YouTube ahagenda hatandukanye ngira ngo naberetse ukuntu bagira uploading ukuntu batereshaja video kuri bayishira bayikura muri gallery bayijana kuri YouTube ndagushimiye mukunzi ndagushimiye ugize subscribe ndagusaba ngo ukaba utaragira subscribe ndakwingize gira subscribe ku ishene ugire like ugire na commentaire kugira ngo tubandanye twunga umuryango tubandanye twiga bimwe by'umwihariko maze internet ibe igikoresho cyacu ndagwaye kaze na karibu rero ni Revisimani kumwe kuri Windows kuri Inkingi Media ndakufurije kuranirwa mu bikorwa byawe bye bye.